jewe hari igihe mba mvuye nko muhira nkaca numva bambwiye abantu ati ingo tuguha akaraka bakakama nkaca ndagakora hama ndose nyamahera nkaca mpitana nk'inusu y'ubufu nkaca nana tukazangirira hamwe n'abibi je ngomba yuko mwomfasha nta muvyeyi n'umwe mfise ndi imfuvyi ngaho nyene. Bakunzi b'ijambo rya Kiza TV turabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye mwese. Nubundi turacari hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega neza na neza aho bita mu Gishora. Murabona yuko turi kumwe n'umunyagwaruka umwana aciye ubwenge cyane gose. Hanyuma rero twagomba tubanze tubasabe ku muntu ryo bari ryo rya mbere agende channel yacu kugira ngo agire subscribe kugira ibiganiro byacu bikomeze kumushikira bitagoranye. Kubanze kubigira nawo twabasaba kugira ngo mukomeze kugira sharing kugira nabandi nabo bakomeze kubona ibiganiro bica kuri channel yacu. Turabizi ko mubikora neza nico gituma dukomeza kubibakengurukira. Hanyuma rero twagomba uno munyagwaruka duhuriye hano kugira ngo dushobore kumuha ikaze abaramutse yongere abidondore. Munyagwaruka turabaramukije mwitwa gute? Jewe nitwa Itangishaka Tony. Itangishaka Tony, mbonye mwambaye umwambaro w'ishure mwiga amaja hehe? Jewe siniga narabihevye. Wabihevye wahevye ryari? Je haraciye ukwezi mpevye. Wari wiga mu mwaka wa kangahe? Mu wa kabiri. Wabihevye kumvo izahe? Je nabihevye kumvo papa igihe yapfa yiyahuye nararavye ngene noza ndiga ata muvyeyi n'umwe mfise nagira naronka uwundi iraca ndabiheba. Muri make mutama wawe yaritavye Imana yagize ikibazo nyene ariyahura. None wavuze yuko waravye kwiga ata muvyeyi n'umwe ufise. Nta muvyeyi n'umwe ufise, nta mama wawe nawe ufise? Oya. Hanyuma mwatubwiye ko mwari mugeze mu mwaka wa kabiri? Muri make mu wa mbere mwari mwabaye nko mu kibanza ca kangahe? Ca 22. Umugabo warungurujwe uramenya? Rero nk'ubu umuntu yovuga ati arakugarukanye agushize mu ishuri, urumva ufise ingoga n'umwete n'ishaka ryo gusubira mu ishuri ukiga neza? Mwatubwiye ko musanzwe muri imfuvyi, nta papa nta mama mugira, none ubu musanzwe muba hehe? Jemba kwa bibi yavyaye papa. Mu mibereho ukuri korabona nk'ubuzima uko bigenda ubona vyoroha? Oya ntivyoroha. Nk'ibintu vy'ibifungurwa ubona bigenda gute? Je hari igihe bigenda neza. Je urumva ndose ndamushira bibi na waroza akazana tukasangirira hamwe. Hama rero turoza uko tukaryama tuca dusaba ibindi Imana. Toni, mwatubwiye yuko bihora bishika namwe mukaja kurondera kugira ngo muronke ivyo mufashisha bibi wanyu. None iyo mugiye kurondera muba muri mu kazi nyabaki, mukora akazi akahe kugira mushobore kuronka utwo mufashisha bibi wanyu? Jewe hari igihe mba mvuye nko muhira nkaca numva bambwiye abantu ati ingo tuguha akaraka bakakama nkaca ndagakora hama ndose nyamahera nkaca mpitana nk'inusu y'ubufu nkaca nana tukazangirira hamwe n'abibi. Na karaka nyabaki na karaka kameze gute? Nkako gupakira amatafari canke gupanga canke nkako kwimba itwarete. Nivyo uhora ushobora kuduza amatafari hariya muri gabeni tubona abari ndende kujya? Canke uhora umanuka mu kinogo nk'imetero zingahe uri kurimba itwarete? 2 canke 1. Hanyuma ijambo rya Kiza TV hariho abadukwirikirana kenshi barakunze gufasha abana baba bari mu bibazo nka bamwebwe. Rero twagomba tuje kuri shaka kibazo c'ishure, twagomba kugira ngo ushobore kubwira abakunze b'ijambo rya Kiza TV bariko baradukwirikirana ico wewe wumva ugamije. Muri make nk'ubu none urangije ishure wewe wifuza kuzobiki? No kwifuza yuko noba nk'umwigisha. Kugira uzirigisha abandi bana? Rero twagomba ugira akajambo ubwiye abakunze b'ijambo rya Kiza TV bariko baradukwirikirana.
jewe ndabakengurukiye, je ngomba yuko mwomfasha, nta muvyeyi n'umwe mfise, ndi imfuvyi ngaho nyene, mumfashe nige ntsinde, hama mfashe bibi wanje, nongere nifashe, nongere mfashe n'abo tubana bose, hama rero ntere imbere. Tony, twagukengurukiye ku vyiyumviro vyawe ko wifuza guheza amashure hama ukazoba umwigisha ushobora kwigisha abandi bana, kandi nawe ukiteza imbere ugateza imbere n'umuryango wa umuvamwo. Hanyuma mw'ijambo rya Kiza TV rero twagomba kugira ngo namwe mubakengurukire ko bariko baradukurikirana, siko none? Ndabashimiye cyane kuko mwatugendeye, no hama muzogaruke. Murakoze cyane, tuzogaruka. Bakunzi b'ijambo rya Kiza TV turabakengurukira ko mukomeza kutugaragariza ko ibiganiro byacu bibashika kunyota, kandi mushishikara kudugurikirana muri benshi. Mwumvise imigabo n'imigambi y'uno mwana, aracari muto ariko mwumvise akazi akora n'akazi katamubereye, n'akazi katangana nawe gupakira amabeni, mubona agifise ubuzima bwo gushobora kuja kurondera ubumenyi kw'ishuri kugira ngo ivyo azobijemwe niyaronka ubumenyi bukwiriye. Murumva yuko no kumanuka mu binogo vy'amatwarete ari karimba amawese, ngira ngo namwe murabona ico mukwiye gukora. Yisabiye yuko mwoshobora kumuronsa ibikoresho agasubira kw'ishure kugira ngo nawe ashobore kuronka ubumenyi bukwiriye. Ubufasha bwanyu canke intererano yanyu ni nziza ku buzima bwiwe. Turabakengurukira kandi ko mukomeza kwerekana umutima wa buntu uri muri mwebwe, n'umwana nawe mushobore kumwimvirako nkuko abandi mukunda kubiyumvirako. Ni Alexander Ndayikorere kuri mikro, mwari kumwe, inyuma ya kamera hakaba hari Gasuku. Murakoze, mukomeze kugira amahoro y'Imana aho muherereye mwese.